aha mu Burundi kugira ngo dukinge kwiyahura novuga yuko icambere na mbere novuga nikijanye na systeme de santé. Eske abantu bafise ibibazo ingorane bararonka abantu bitura bararonka abantu babumviriza. Icambere cokorwa nuko bogerageza bagakwiragiza abantu ubwo buvuzi canke abo bafasha bashobora gufasha abantu aho bari batandukanye. Ikindi naco nikijanye na societe ikibano bogerageza bakamenya yuko kugira umuntu agira ibibazo byo mu mutwe canke izindi ngorane kanaka zijanye n'indwara zo mu mutwe keshi ikibano kirabifisemo uruhara gukumira umuntu kumutunga agatoki kumukura mu bandi kumutraumatiza ivyo byose ni ibintu bituma umuntu agira vya vyiyumviro vyo kwiyahura. Hariho rero n'ikindi kijanye n'imigenderanire uko tugendana n'abantu amarorasyo tugiranira n'abantu nayo nyene abantu bakunda kugira ibibazo bakavyigungana nabo nyene bari mu mugwi w'amariske nabo nyene bogerageza umuntu kanaka ufise ibibazo wumva ari byinshi ukaraba abagufasha cyangwa ukaraba abandi ubibwira. Ikindi naco ni ku bantu tuvuye ku bantu bagerageje kugira tentative de suicide abagerageje nko kwiyahura cyangwa bakavyiyumvira abo nabo bari mu mugwi novuga ubangamiwe cyane kuko waragize intambuko yo kuvyiyumvira cyangwa kubigerageza urashobora umwanya n'umwanya kwiyahura. Benshi biyahura baba baragize tentative canke baba baravyiyumviriye. Rero nk'ubu turiko turavuga uno mwanya twotera kamo abantu bafise ivyo vyiyumviro yuko ibibazo bituma bagira ivyo vyiyumviro boraba bakitura abantu bakagerageza kugira ngo babafashe. Rero urumva iki kintu nk'uko twabivuze société c'est un fait social ni ukuvuga n'abantu bose ku kazi abantu mukorana ku kazi abo musengera hamwe abo mwigana abo mujana mu bubare canke handi hantu hose ni mwumvirizanye by'ukuri umuntu ariko araserura akagorane kiwe kirazira gufata minenegwe ikintu umuntu yavuze kibakiye umutima.